Yes, turamutse tubifurize amahoro y'Imana n'abantu, amagara meza n'amafaranga. Reka ico ndakwipfurije, nawe ucifurize abandi mugenzi. Ntugisigane wenyene, oya, vyoba ari bibi cane, kubera no kuvuga ko tutajanye twese, usanga vyinshi bidashoboka, ariko turi kumwe twese birashoboka. Turatanze akeye canke mwiriwe, bivanye aho uherereye hose kw'isi yose, ku mubumbe w'isi, muri Afurika, muri Aziya, Amerika n'ahandi. Uno musi uri hejuru, umusi w'umunezero, umusi w'ikirori kidasanzwe, aho mu kinyamakuru cacu King Media turamutse twakira bamwe mu rwaruka bafite ivyo bagezeko canke bariko baragerageza, ariko bikaba nyene bitegura gushika ku mbonakazoza y'2040, igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Rero bagenzi, uno musi kuri kamera nkuko mubona dufise umusore w'umusonga, ubona yariye amaga akamushika, atwenze kw'isanzu, ubona yuko ata kibazo afise. Ego, reka tumuramutse, aza kutwibwira vyinshi mu bijanye nawe nyene, mu bijanye n'aho ariko arava, itandukaniro ryo mu mwaka uheze n'aho ageze uno musi. Tukuramutsa Eric, ndabaramukije nanje. ndamutsa n'abandi bariko baradukurikirana kuri kamera. Ndabaramukije aho muri hose, ndabaha mwiriwe na bwakeye bivanye naho umwe wese aherereye, Imana ibandanye ibana namwe. Okay, murakoze cane. Ahejeje kuturamutsa, aheze kuramutsa bariko baramukurikirana kuri kamera. Twe twavuze bike kuri mwebwe, tuvuze Eric ninde? Uvuze Eric, urumvamwo ica mbere umusore abushitse, umuhungu yamaze kwitahura, umuhungu ari mu nzira y'amajambere, umuhungu atareze amaboko, ariko umuhungu ari ku kivi. Okay, twumvise Eric atubwiye neza hari umusore, umuhungu yitahuye, umuhungu atareze amaboko. Eric ariko arakora gute? Ubuzima bwa Eric nubuhe? Kwanza Eric nuwahe kugira abantu bamenye neza? Mu bisanzwe Eric avuka hahoze tufate intara ya Karusi, ariko tuyifata nk'ikomine, turi mu ntara zagutse nziza cane ya Gitega, aho mw'ikomine ya Shombo ku mutumba Kiryama. Ku mutumba Kiryama, neza na neza muri komine Shombo. Aratubwiye neza ahari. Uwo kumva Eric ni ikihe kimuranga? Eric icambere ikintu kimuranga nuko ari wa mwana atataye umwanya mu bitagira akamaro, ariko ari wa muntu yamaze kumva akamo nyenicubahiro umukuru w'igihugu adutera ko gukora kugira twese tuze dushike vyangiro rya 2040, 2060, igihugu giteye imbere, igihugu cifashe. Okay, aratubwiye neza yuko nawe mw'iterambere ry'igihugu, mw'iterambere ry'imbonakazoza 2040, ariko araterera. Eric, uzi guterera mu buryo buwe? Kumumbona ngaha murabona ndakomeye kweri, mu bisanzwe nta kintu na kimwe mvuze, ingufu ndazifise, ariko mu vyo nkeneye ndakeneye intererano yanyu. Je ku bisanzwe aho ngeza ndiko ndakora, ariko namwe ndakeneye agatererano kanyu, mushigikire mufate mu mugongo. Okay, hariko arabasaba intererano. None umuntu yoguterera akaguterera mu biki? Mu bijanye n'iki? Mu bisanzwe jewe ndi umunyamwuga, nize gukora amamoto, amamodoka ndetse n'ikinga, urizanye turabigukorera ku buryo wibaza ko ari indege igira hasi. Twe turakora ntibakore, turabura akazi kose turose mu bijanye n'ivyo turakora, ariko hagati aho kuko tuba tukiri abanyeshuri, twebwe icarico cose haba kworora, turorora, turagenda tugakora dukeyi, turose 6 tukagura urukwavu. Urazi ko umukuru w'igihugu ariko arivyo aduhimiriza, adusaba gutunga inkwavu kugira natwe tuzobe dutunze inka. Murumva rero jewe mu bisanzwe ndi umumekanisiye.
abo baba bashobora kumushikiraho ndibaza barabizi, mwobabaza bakababwira. Rero jewe nimba ufise imodoka ifise ikibazo yinzanire ndayiguha gishasha. Okay, urwaruka rwitahuye, urwaruka ruri ku kivi ubona ko rutahize amaboko, ruje mu marigara kupfisha ubusa umwanya warwo, aho turiko turerekana impano zidasanzwe, ariko twarababwiye yuko iki kinyamakuru nubwo arico gukangurira kw'iterambere ndetse no kwerekana imigambi ya bamwe, ivyo bashitseko, ivyo batarashikako bipfuza gushikako, twarababwiye ko n'abafise intahe, gushinga intahe, mwese murahawe ikaze, aho adushingiye intahe yuko nawe akora ivyuma vyose, akabikora neza, akabikorana ubwirentegerwa. None Eric, ivyo bintu vyakujemwo gute? Wavyigiye he? Gukora icambere coco ikintu uzokwiyumvamwo ugikomeye gikore, kuko nico kintu ca mbere kizogufasha kugera kuco wipfuza. Hama jewe uwo mwuga nawigiye i Gitega mu kigo cigisha imyuga CFP Gitega, aho gisanzwe cakira uwo wese aba yaratoye ikibazo ca konkuru canke yarananiwe, kugira nawe ntaze kwicara muhira, ashobore kugira ico yifashije mu buzima bwiwe. Okay, muri CFP Gitega niho basanzwe bigisha iyo myuga. Niki uhamagarira urundi rwaruka rero nabwo? Ico muhamagarira urwaruka rw'ubu, hari urwaruka ndetse nubwo uba warahejije amashure, n'ico kigo barakwakira ukiga nta na kimwe. Rero urwaruka rw'ubu turava kw'ishure tugaca tubona umenga vyose turarangije. Oya, niho intambwe y'ubuzima iba igira itangure. Harya iyo uhejeje ishure uba usigaje irindi shure ry'ubuzima, ukwiye kwiga mbega nzokwitunga gute, kuko harya uvuye kw'ishure ntuba ukwiye kuguma ubana na mama wawe umusaba isabune icarico cose. Oya, menya kwibako wewe nyene ubwawe, ukamenya kwitunganiriza ubuzima, ndetse ukamenya no kwitunganiriza akazoza k'iwawe. Rero urwaruka rw'ubu ntimute umwanya mu batagira akamaro, muyerera mu mabarabara, muja ku marigara, niho hava n'ubusuma, kuko ugiye ufata ugakora n'ikiyedi, ndibaza baragitanga aho bariko barubaka benshi, ikiyede ku munsi nyakubahwa umumenyeshamakuru ndibaza 600. Nico ukoze imisi 3 biba ari 18,000. 18 harimwo umuswi w'urukwavu, utunge ubike mu nzu, kuko niba ubika mu nzu ukabandanya ukora, mu misi uzotunga inkoko 3, ugere ku mpene, hama ukore kimwe wipfuza. Ariko niwata umwanya ugumuyerera mu bitagira akamaro, uzosanga ataco wifashije, ataco wimariye, aho uri wa wundi wamutera ingorane abavyeyi, ata kintu na kimwe ushobora kwikorera. Rero mu gihe ufise amaboko ukomeye neza, kora, ja ku kivi, nico baduhamagarira. Okay, araduhamagariye twebwe urwaruka ndetse uwo wese. Ariko rero mucishijemo ikintu kijanye no kworora inkwavu. Musanzwe mworora inkwavu, ko mutubwiye yuko ejo usanga rwakuvyariye inka, kuko nivyo? Twe turasanzwe tworora inkwavu, urazi twebwe abanyeshure kenshi biratugora, ariko iyo tutasuciye muri vacances ntitugume tuyerera. Twebwe turataha tugiye muri vacances, tukagenda tugaca amahera y'ico kiyedi nkuko nabikubwiye, yego tukaza turatunga ako gakwavu kamwe kamwe, niko gahindukira kanadufasha dusubiye kw'ishure, tugashobora gusahiriza abavyeyi, arico twigurira tukacigurira. Tw'inkwavu turazorora ndetse n'inkoko vyose turabitunze. Murakoze cane, reka tubashimire ku kanya mwaduhaye, reka tubakengurukire cane, ariko tubabaza igihe twasubiye kubatumira kugira ngo muze gushikiriza ihanga ry'abarundi ndetse n'amakungu, muzotwitaba? Asha tuzobitaba n'umutima mwiza, kuko natwe uko muduhamagara tuza gukorana ikiganiro namwe kugira n'abandi bashobore kuturaba, bituma natwe tumenyekana, ndetse n'abandi boba batatuzi bakatumenya, bavuga ati wa mwana wa naka kumbe ibi nawe arabizi,
ugasanga aratunze ingendeshwa, aratuzaniye akazi, ugasanga gutyo gutyo tugiye turatera imbere dufashijwe n'iki kinyamakuru canyu King Media. Okay, murakoze cyane. Ni iki uhamagara abataratangura kwitura ikinyamakuru kugira ngo bashikirize ivyiyumviro vyabo n'imigambi? Abatangura kwitaba iki kinyamakuru, mwibuke ko iki kinyamakuru ntawe gikumira. Nimba naho uba uri kimuga ufise umugambi, ingo hariho abakomeye bazi kuwukora. Ingo wewe utanguwe ico ciyumviro hama bazogikurikiza. Ndetse namwe mwese mwirirwa muriruka mu mabarabara, murafise ivyo gukora. Mu mutwe iwanyu hari imigambi myinshi. Yizane ku kinyamakuru King Media, ndibaza bazobakira nta na kimwe, bimereye neza. Okay, murakoze cyane. Reka tubashimire tubakengurukire cyane kubona mwaduhaye kano kanya. Uyu mwanya si uwo mwataye, si uwo musanzaje. Ntumbure hariho abandi uza kugirira akamaro, baza kubakurikirana baza kubagirira akamaro. Murakoze cyane, Imana nibahezagire, mugire aho muba mwubahwe, imigambi yanyu ibandanye gutera imbere. Murakoze. Murakoze cyane, namwe mubandanye mutera imbere muzinga. Murakoze, Imana nibahezagire.